Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye igene mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaziya muri Afrika mu bihugu nka Kenya, Uganda, Zambia, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Nigeria, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara ya Bujumbura, intara ya Butanyerera, intara ya Buhumuza, intara ya Burunga. Zo ni intara zikora zihana urubibe n'ibindi bihugu duhana imbibe, n'intara yo hagati mu gihugu ariyo ntara ya Gitega. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Alain Guillaume Bunyoni niwe tubazaniye muri aya makuru. Hariko haravugwa ko aheruka kurenguka muri sentare inyuma yaho General Alain Guillaume Bunyoni aciriwe umunyororo w'ubuzima bwe bwose, umunyororo wo guherayo, kandi bigizwe n'umukuru w'igihugu atwaye igihugu muri kino gihe. Niki boba baramutegetse canke yoba yarasavye sentare ubwo yarenguka, cane cane ko yari yajuriye? General Alain Guillaume Bunyoni yarasavye gutezurirwa nk'uko amakuru ariko aragenda abivuga. Bamwe batese General Alain Guillaume Bunyoni yoba agiye gukugwa mu munyororo, yoba agiye kugirirwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu, na cane cane ko ngo abagenero batandukanye bakoranye na Bunyoni, abagwananye na Bunyoni, abategekanye nawe bakagendana nawe hamwe na Varisto Ndayishimiye barabandanyije kugenda begera umukuru w'igihugu ariho muri kino gihe Varisto Ndayishimiye, bamusaba ko yogira ikigongwe akabohora General Alain Guillaume Bunyoni abohewe muri mw'ibohero rikuru rya Gitega. Barasaba ko kandi abo bose bagirijwe mw'idosiyo imwe na General Alain Guillaume Bunyoni bashobora kugirirwa ikigongwe, bagasaba imbabazi bakisubirako, hama ivyo Varisto Ndayishimiye n'akagwi kiwe abashigikiranye bakababarira bakagira ikigongwe, hama na General Alain Guillaume Bunyoni akaba yokugwa muri iryo bohero. Ng'akarorero rero aho ngo vyoba bigiye gukora naho nyine General Varisto Ndayishimiye yoba yatanguye kugarura abari bagiye birukanwa bakugwa mu mabanga bagirizwa idosiye canke gushaka gukorana na General Alain Guillaume Bunyoni. Akarorero ni General Gabriel Nizigama batazira Tibia, yoba yaragaruwe agahabwa ubushikiranganji. Aho rero muri kino gihe bivugwa ko na General Etienne Ntakarutimana batazira Steve nawe ashobora kugaruka agahabwa amabanga akomeye, n'abandi bantu bari bagiye bavugwa muri dosiyo ya Bunyoni bakoba basubira guhabwa amabanga. Ni mu gihe rero ngo mu mpande zose harimo akagwi nyine gashigikiye General Alain Guillaume Bunyoni n'akagwi gashigikiye General Major Varisto Ndayishimiye baba baragiranye ukumvikana. Uwo mwumvikano ukaba barasize bemeranyijwe ko na General Alain Guillaume Bunyoni ashobora kuzohabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu akamukura muri iryo bohero, ibohero rya Gitega afungiwemwo muri kino gihe. Ni mu gihe kandi ngo babona ko naho bapfunze Bunyoni bamwagiriza ko icaha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ngo vyararushije ko kunyuka naho bamupfunze, ahubwo biboneka ko General Alain Guillaume Bunyoni yarafashe runini, yarafitiye ikimazi, yaragize ikimazi ku gihugu cacu c'Uburundi mw'itunga ry'igihugu. General Alain Guillaume Bunyoni atari yopfungwa, ibitoro ntivyigera bibura ngaha mu gihugu c'Uburundi, naho vyagenda biduga bikazimba, ariko mugabo ngo igitoro caraboneka. None yarapfunzwe, ibitoro vyarabuze ukungene bishobora kwinjira ngaha mu gihugu c'Uburundi. Amatunga ya General Alain Guillaume Bunyoni yarafatiriwe ashigwa mu kigega ca leta.
ivyo vyose ngo biraboneka ko ari uguhungabanya ahubwo itunga ry'igihugu. Hari benshi General Alain Guillaume Bunyoni yari yarahaye ubuzi, yari yararemeye, yarahaye yaratunze amafaranga ya Bunyoni, yaratunze benshi ngaha mu gihugu c'u Burundi, benshi barakuwe muri ayo mabanga. Ubu ni inzara gusa, inzara irokora amakara mu ziko gata, inzara irazura inzara, ubukene burokora amakara bugata, nk'uko amakuru agenda dushikira ariko aragenda bishikiriza. Rero bakaba babona ko batarekuye Bunyoni itunga ry'igihugu rizobandanya guhungabana. Abajenerali bakomakomeye cane bari bafitaniye aho bahwaniye na Bunyoni harimo Lieutenant General Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika, nawe yarabohewe amaboko imugongo. Aho rero yari atanga umuco w'ukungene igitoro gishobora kuboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, yaraciye yagirizwa ko ari gushwaganya, ko ari we atuma igitoro kidashika canke ngo kinjire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi babonye ko ivyagirizwa General Alain Murantunga, ivyagirizwa Lieutenant General Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika ari ububeshi bukomeye cane, kuko Ndakugarika yavuze ko inyishu y'igitoro ubwo yari yahamagajwe n'inama nshingamateka, yaravuze ko ata nyishu y'igitoro afise, bivanye n'uko yatanga ivyiyumviro vy'ukungene igitoro gishobora kwinjira no kuboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kumwe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayubaha Ndayishimiye bagaca babitambamira canke babihagarika, bakabibroka, bivanye n'uko babona ko ata nyungu bazokura mu kungene igitoro kizokwinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu kwiharira amasoko yo kwinjiza igitoro, baciye bavyagiriza Ndakugarika ko ari we abuza igitoro kwinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Harimo n'abandi bakomisiyoneri kandi barimwo mu rudandazwa rw'igitoro, bashaka ko nabo mu kugira ngo igitoro kizokwinjire ngaha mu Burundi bazogira ico baronkamwo. Na Ndayishimiye rero nawe nk'umukuru w'igihugu nawe akaba yaripfuza izo nyungu, izo ndonke yagomba kuronka muri urwo rudandazwa rw'igitoro. Abona ko rero atazorya ko ataco azotoramwo, yaciye abihagarika aca avyifatira mu minwe, nk'uko yavyivugiye ngo igitoro ndacifatiye mu minwe, ninje nzoja ndabibazwa ivy'igitoro. None igitoro carabuze. None mvuge ko umukuru w'igihugu yananiwe kuzana igitoro gute? Itunga ry'igihugu ryose harabuzemwo amahera yo kuja kugura igitoro. Arabesha ngo amafaranga y'agaciro yarabuze, none ufise amarundi ntiwoyajana bakaguhamwo amafaranga y'agaciro kw'isoko, hama ivyo bazoza kugura ngaha mu gihugu c'u Burundi bakazobiriha ayo mafaranga y'amarundi akagaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose ni ibibazo bigenda vyibazwa. Ivyo abarundi bahingura ubutare butandukanye, none bushika kw'isoko gute? Ni gute bavuga ko Burundi butunze bukize, n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akemanga ko igihugu c'u Burundi ari igihugu gitunze kw'isi? None ni gute kibura igitoro? Ibindi bihugu vyo mu karere duturanye, mu Tanzania, Ikongo, nubwo hari intambara igitoro kiraboneka. Ivyo bimodoka vyunguruza bajana kugwanisha biramwo igitoro, igitoro kijamwo. None kiva he? Mu Rwanda igitoro kiraboneka, ntibirirwa barira barataka ngo igitoro cabuze. None ni gute ngaha mu Burundi igitoro kibura gute? Mu bihugu duturanye, kandi ngaha mu karere igihugu c'u Burundi kivuga ko gitunze gusumvya n'ivyo bihugu bindi bama bavuga ko ata ngorane bafise, igitoro bakironka, ivyankenerwa vyose babironka. Uburundi bwarugaye imipaka ngo baraza kudusahura. None ga birya badusahura ko bitavamwo igitoro bimeze gute? Vyifashe gute? Abarundi bamwe bati muhaguruke tubaze umukuru w'igihugu, canke nibinaba ngombwa umukuru w'igihugu ahave hajeho uwushobora gutunganiriza bene gihugu, abanyagihugu nk'uko tubivuga, abanyagihugu, umwenegihugu bose kimwe.
ivyo vy'ingengabitekerezo mufise mu mitwe yanyu bihere nk'uko bigenda bishikirizwa n'abarundi bamwe bamwe. Ivyo ntivyubaka igihugu. Icambere nuko twese umunyagihugu ni kavukire, umwenegihugu niwe gihugu nyine nice. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda s'abonner. Uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kose. Fyonda suivre niba ukoresha igifaransa canke follow niba ukoresha icongereza. Amakuru yacu mugabo nakagaruka ndabikebanuye nagahwane.